Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni Fidel Niyongabo abaramutsa. Mugenzi wacu Aloysi Bigirimana dukiza amakuru yo hirya no hino ku isi. Urakoze Fidel, reka tuyahere kuyavugwa muri Afrika. Muri Mali abantu 41 barafuye, abandi 33 barakomereka inyuma y'aho imodokari yunguruza abantu yo mu bwoko bwa bisi barimwo isekaniye n'ikamyo mu mvura nyinshi yaguye ejo ku munsi wa kabiri hagati na hagati muri ico gihugu. Mu gihugu kibanyi ca Senegal naho nyene abandi bantu 11 barafuye mu isanganya nk'iryo ryo mw'ibarabara mu buraruko bw'igihugu mu gitondo c'ejo nyene ku munsi wa kabiri nk'uko leta yabivuze. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abantu bashika kuri 16 bari baranyurujwe bagafatwa bugwati baricishijwe imbugita inyuma y'indwi banyurujwe mu buseruko bw'ico gihugu. Igisirikare hamwe n'amakuru atangwa n'ababa muri ako karere bavuga ko ubwo bwicanyi bwegekwa ku bayisilamiste bitwaje ibigwanisho bo mu muhari ADF. Abo bantu biciwe hafi y'ibarabara rikuru riri hafi y'igisagara ca Idohu mu ntara ya Ituri nk'uko umutegetsi wo mu ntwaro yo hasi Dieudonné Malangai yabivuze. Muri Afrika kandi n'amashinga amateka ya Sudani yaratoye irongera iremeza gusinya amasezerano ayifatanya na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Umushikiranganji wa mbere Abdallah Hamdok yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko iyo ari ntambwe ya mbere itewe kandi ihambaye. Hamdok avuga ko hasigaye gukoranya akanama karongoye igihugu kugira kemeze iyo ngingo nk'itegeko ry'igihugu, ariko nta birenze ivyo yatangaje nimba uko kwiyunga na CPI bisigura kuzorungikayo Omar al-Bashir hamwe n'abandi banyesudani barondegwa n'iyo sentare ku vyaha vyo mu ntambara na jenoside. Muyavugwa mu makungu, iperereza ry'igisirikare ca Leta z'Ubumwe za Amerika rivuga ko umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu usa n'uriko uragerageza kongera kubaka igisirikare cawo mu bugaragwa bwo mu buseruko bwa Syria. Ni nyuma y'imyaka 2 iheze amakungu atangaje ko uwo muhari wasanganguwe. Raporo y'iperereza rya gisirikare c'Amerika yasohowe ejo ku munsi wa kabiri ivuga ko urwaruka rw'imiyabaga y'abahungu benshi batwawe ku nguvu bakuwe mu makambi bari barahungiyemwo muri Syria kandi aribo bariko barifatanya n'ico gisirikare. Igisirikare c'Amerika carerekanye amakenga ko ikambi y'abateshejwe ingo zabo ya Al-Hol ariyo ahanini ISIS ikuramwo abarwanyi kubwo ubuzima bubi babayemwo. Ku makuru y'amagara y'abantu, raporo yasohowe n'abashinga amateka b'abarepublikane muri Leta z'Ubumwe za Amerika ivuga ko hari ivyabona ntaharirizwa kumugera utera ikiza ca COVID-19 watorotse uvuye mu kigo c'Ubushinwa gikora ubushakashatsi ku migera. Iyo raporo yashizwe ahabona ejo ku munsi wa kabiri ivuga ko abashakashatsi b'ikigo c'ubushakashatsi ku migera co muri Wuhan mu Bushinwa bafashijwe n'abahinga b'Abanyamerika ab'Ubushinwa bongera bahabwa uburyo bw'amafaranga bwatanzwe na leta ya Amerika. Iyo raporo ivuga ko bakoreye hamwe kugira bahindure uwo mugera ushobore kwandukira ikiremwa muntu. Ivuga kandi ko byakozwe mu mpisho. Umushinga amateka w'umurepublikane Mike McCall arongoye komisiyo y'inama nshinga amateka ijejwe ivy'imigenderanire n'ayandi makungu yasavye ko hakorwa irindi tohoza ryimbitse ariko ririmwo na bagenzi babo b'abademokrate ku mamuko y'uwo mugera umaze kwica 4,400,000 kw'isi yose. Mu kwezi kwa gatanu Perezida Joe Biden yarategetse ibigo bijejwe iperereza kunyarutsa kurondera amamuko nyezina y'uwo mugera no kumuha raporo mu misi itarenga 90. Aloysi Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi.
amakuru yo mu biyaga binini. Mu Rwanda abakora ibikorwa by'uburimyi bw'umuceri mu kiyaya ca Bugarama mu karere ka Rusizi mu burengero bw'igihugu babandanya kwinubira ubuhombe bariko bategwa no kubura isoko ry'umwimbu wabo. Umusaruro wagejeje ku mbuga ibishwi nibyo biwumaze biwurya, undi waramenaguritse baranawukwimye ngo ujye kuwurya, ubusa ubundi inyungu yabariye. Uwo n'umurimyi wo mu karere ka Rusizi mu Rwanda. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yararangije ejo ku munsi wa kabiri urugendo rw'iminsi ibiri yarimwo mu Rwanda. Abarundi baba mu mahanga barakoraniye Bujumbura mu Burundi mu ndwi iheze mu ntumbero yo gutora abayobozi bashasha b'ishyirahamwe ryabo hamwe no mu ntumbero yo kurabira hamwe uruhara bogira mu iterambere ry'igihugu cabibarutse. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda abakora ibikorwa by'uburimyi bw'umuceri mu kiyaya ca Bugarama mu karere ka Rusizi mu burengero bw'igihugu babandanya kwinubira ubuhombe bariko bategwa no kubura isoko ry'umwimbu wabo. Bavuga ko umuceri umwe watanguye kononekara mu bubiko bwa za koperative no ku bwanikiro, bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha uwo muceri ukaronkerwa isoko. Umumenyeshamakuru wacu Temistoke Mutijima yarabagendeye maze aduteguriye inkuru. Hari umuceri w'ibigugu umaze umwaka ahangaha, hari n'undi murawubona namwe. Hari amasitoke rwose acyuzuye, batwaye umuceri mukeya ugereranyije n'umusaruro wari wabonetse. Ni bamwe mu bahinzi b'umuceri baho mu kibaya cya Bugarama baragaruka kuri izo ngorane zo kutabona abaguzi batwara umuceri bejeje. Abo baragaragaza ko isizeni zibaye ebyiri zikurikiranya isoko ry'igihingwa cy'umuceri ryarahungabanya aha mu Bugarama, ibyagize ingaruka nyinshi ku bahinzi bawo ku isonga ubukene. Twatagaga mituweli ubu ngubu gutya bari kwirirwa batufata ati ntimutanga mituweli, ariko inkomoko iyo urebye nawe urayibona. Indore impamvu ningiragaragara, nimba umuntu afite umukiri w'umwaka washize ugeze ubu ngubu ukiri ku kibuga, kandi leta yo ntibirebeho na koperative ntigire ko ntidufasha ngo ikibazo kive mu nzira tugira ikibazo. Mbere rero mu minsi yatambutse twagiraga ikibazo tukajya kuguza koperative amafaranga, n'ubu koperative tuvugana nta mafaranga ifite, nayo ifite igihombo kuko abahinzi batagurishije. Biragaragara ko igishanga kugihinga bishobora kuzatunanira tukakihorera kikarara, kuko iyo dukurikiranye twumva nk'andi bahinga imiceri mu ntara zira ruguru bo barasarura bakagurisha, ariko twebwe twasarura bikabura isoko. Ubuhinzi bw'umuceri mu kibaya cya Bugarama bukorwa hanini n'abahinzi bo mu mirenge igikikije ya Bugarama, Muganza, Gikunda, Mvura, Gitambi na Nyakabuye. Ikibazo cy'ibura ry'amasoko y'umuceri kiraboneka cyane ku mbuga z'amakoperative asa n'ayitaruye umuhanda wa kaburimbo. Nko mu murenge wa Gikunda Mvura aho umunyamakuru yashoboye kugera, biragaragara ko amazu y'ubuhunikiro yuzuye, bikaba ngombwa ko imwe mu mifuka y'umuceri bene yo bayirunda hanze yabwo. Abo bakavuga ko hari naho umuceri watangiye kwangirikira aho ku mbuga. Imbeba zarayicegese n'iri muri magaze, usanga yose yarabaye ifu. Burya imiceri yarakonje isisirira muri magaze, iri hanze ku mbuga nayo uko ubukonje buza niko igenda ibora, ku buryo ubuvuruga gutya ugahita ucika. N'ubu nuko turi kubibonera hejuru, imiceri iri hasi yamaze kujyamo intozi, imifuka yatangiye gucika, yatangiye kwangirika, kandi yangiritse n'imvura itaragwa. Wafashe igitanda ucyatisha 45,000 kizajya kwera kigeze mu 100,000. Umusaruro wagejeje ku mbuga ibishwi nibyo biwumaze biwurya, undi waramenaguritse baranawukwimye ngo ujye kuwurya, ubusa ubundi inyungu yabariye. Bamwe muri abo bahinzi bavuga ko nyuma yo kubura isoko ku musaruro wari weze hagati y'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize n'ukwa kabiri kwa 2021 byabaye ngombwa ko bisunga amabanki ngo babashe kongera guhinga. Nyamara ubu icyizere cyo kubona ubwishyu kirimo kuyoyoka, kuko ibyo bejeje nabyo biheze mu bubiko bwa za koperative. Wagiye kuguza amafaranga ujye gusaba credit ya banki, uvuga ati nzasarura nishyure, kugeza iki gihe ubwo uri kumva akiri yandi wagujije, banki yo irungukirwa. Ni ukuvuga ngo wagiye mu bukererwa. Ibi ni ibintu rero bibabaje abahinzi twebwe n'ahangaha mu kibaya cya Bugarama. Twaragendaga tukabwira umuvandimwe cyangwa se kuri leta tukabwira ati muduhe ku mafaranga tuzishyura twasaruye imiceri. None umwaka washize umuceri urarangiye, umwaka uri aho ngaho umuceri utaguzwe. Ubwo rero n'uwafashe amafaranga muri banki ntiyabonye uburyo bwo kwishyura. Bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha umuceri bahinze ukabona isoko. Turasaba ko nibura mwatuvuganira ubuvugizi, nibura imiceri nubwo ayo yagura yose twarahombye, ariko nibura iyo miceri igakurwa ku mbuga, umuhinzi akamenya ngo nzishyuza igihe kiniki, ariko nibura imiceri bayijyanye. Nk'uko mubibona uri hanze, imvura iri no gututumba, twifuza rero ko wava ku iyi mbuga imvura itaragwa, kuko iguye twagira igihombo kirenze n'icyo twagize kuri sezi ishize. Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ariko ziravuga ko hamaze kuboneka inganda zigera ku 8 ziyemeje gutwara umusaruro w'umuceri wose abahinzi bo mu Bugarama bejeje.
Bwana Kayumba Ephraim uyobora aka karere akizeza ko na koperative zitaragurirwa zigerwaho mu gihe cya vuba. Izo nganda zose uko ari 8 zasinye amasezerano yo kugura umusaruro udatonoye n'amakoperative yose, kandi kugeza uyu munsi inganda ntabwo zabuze ubushobozi. Wenda kubera n'akazi kenshi hari igihe usanga babanje gutwara umuceri uri hafi bakagera no kuri kure. Ubwo kure tuvuga n'uriya muceri uri hafi ya bice aho bitaze mu bice bya Kizura. Icyo twabwira abahinzi ni uko nta kibazo cy'isoko gihari, kandi n'inganda twanavuganye barambwira bati guhera ejo tuzatangira kujya gupakira umuceri wa Kizura. Undi muceri uri hafi hano ku mihanda ya kaburimbo bamaze kurangiza. Imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi igaragaza ko muri iki gihembwe cy'ihinga abahinzi b'umuceri bo mu kibaya cya Bugarama bari bejeje toni zisaga 7,000 z'umuceri. Uwo wose akarere kakavuga ko inganda zasinye amasezerano yo kuzawutwara. Si ubwa mbere aha mu kibaya cya Bugarama humvikana ikibazo cy'abahinzi bataka kubura isoko ry'umusaruro w'umuceri wabo. Nko mu gihembwe gishize bavuga ko inganda zigera kuri 5 zaho mu kibaya zari zabijeje gutwara umusaruro wabo wose, ariko biza kurangira zibabwiye ko nazo nta soko zirimo kubonera uwo zatunganyije mbere. Ibi byatumye umuceri weze muri iyi mpeshyi usanga hari hafi toni zigera ku 1,000 zikiri mu buhunikiro bw'amakoperative zabuze abaguzi. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 ubusa 1 ubusa 6 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 ubusa 5 2 9 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 9 5 1 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yararangije cyo kuwa kabiri urugendo rw'iminsi 2 yarimwo mu Rwanda. Imbere yuko asubira mu gihugu ciwe, abategetsi bombi bagendeye ikibanza cahariwe amahinguriro kiri Masoro mu karere ka Gasabo mu gisagara ca Kigali. Assumpta Kaboyi niyo nkuru aduviti ari Kigali. Mbere yo gusubira mu gihugu cye ku gicamunsi cyo kuri wa kabiri, Perezida Hassan ari kumwe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda basuye agace kahariwe inganda kari Masoro mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Abayobozi basuye uruganda rwa Marafone rukora za telefoni zigendanwa, basuye uruganda rwa Volkswagen iteranya imodoka. Izi nganda zombi zubatse Masoro. Aba bayobozi kandi banasuye uruganda rw'Inyange rutunganya amata, amazi y'imitobe ituruka ku mbuto zinyuranye rwo ruherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Muri iki gice cyahariwe inganda niho hubatse uruganda runini rw'abashoramari baturutse mu gihugu cya Tanzania ruzwi nka Zamu. Uru ruganda rukora imirimo inyuranye mu Rwanda, rwahoze rutanga inkunga mu gushyigikira umupira w'amaguru mu Rwanda. Uru ruganda rwahoze kandi rufite na televiziyo ya Azam TV, abayikoreye bakemeza ko yabahinduriye ubuzima. Umunyamakuru Christophe Karenzi ni umwe mu bahoze bakorera Azam TV. Mu mwaka wa 2015 twatangiye muri Azam, twogeza imipira, hari nako nataraga amakuru. Mu by'ukuri hari akamaro byatugiriye ko twamaze imyaka 1 nubwo bwose kontra ikirangira bahita basubira Tanzania. Nkurikije n'iyo myaka 1 nakoranye na Azam, hari byinshi nungukiyemo. Ikintu cya mbere ni ukora muri televiziyo ikomeye, twerekanaga imipira no ku bakinnyi, kuko twerekanaga amashusho, noneho ugasanga umukinnyi turamuvuze, turamutatse, tugaragaza ibikorwa byinshi yagiye akora, bikanamumenyekanisha, ugasanga umukinnyi baje kumugura. Nuko abakinnyi bagiye banamenyekana mu by'ukuri, kandi tukavanga tukajya za Burundi, tukajya muri Uganda kwerekana imipira. Uru ruganda rw'Abanyatanzania ruzwi kandi mu gukora ifu ikunzwe mu Rwanda. Ku bakorera uru ruganda muri iki gihe b'Abanyarwanda nabo bemeza ko bazamuye bakuye mu bushomeri. Ntezamaso Gerard ni umwe mu bakora muri uru ruganda rwa Zamu mu Rwanda. Icya mbere ni uko byatumye hari icyo nongera ku muryango wanjye ku byerekeye imiturire no kwiga kw'abana. Ikindi no kuba nanjye nashoboye kujya muri Tanzania nkanahareba uko ameze, ntabwo ujya Israel ngizi, no kuba mbese mu mushahara mwiza kandi ushimishije. Nk'umuntu
wari ukuze imbere y'imyaka 8 uyu munsi akubonye yavuga ngo iki? Imbere y'imyaka 8 ntarajya gukorayo, urumva ko n'imyumvire ye byari hasi cyane ku raporo y'uko no kugenda guhura n'abandi bantu. Urumva ibyo ndura n'abandi bantu hari byunguka byinshi byo ushobora byubamo cyangwa se n'ibyo ushobora kugenda hanze ukareba ugeze mu bigo byo hanze. Noneho icyo gihe inyungu zawe urumva ko mu bwonko cyangwa mutwe urajijuka. Aho nza murazamu naharona intuye imbere Kigali, ariko nari mutsinze gutura yitwa ku Muyombo no ntuye. Ubu mpageze nashoboye kuhabona uko mbahubaka neza, abana kwiga, hari abari kwiga ubu, abandi basa n'abarangije ariko bari guheza wenda, nuko nabo nduva nta kibazo cyari. Itangazamakuru ntiryabashije kumenya icyo aba bayobozi bombi bavugiye mu gice cyahariwe inganda kuko nta kiganiro cyihariye bahaye itangazamakuru. Uruzinduko rwa Perezida Suluhu rwashojwe kuri uyu wa kabiri rusize u Rwanda na Tanzania basinyanye amasezerano 5 agamije ubufatanye mu koroherezanya mu ishoramari n'ubucuruzi. Amasezerano ibihugu byombi byasinyanye kandi arimo ay'ubufatanye mu ikoranabuhanga n'itumanaho, byasinyanye kandi ay'ubufatanye mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, uburezi n'amabwiriza agenga ibijyanye n'imiti. Perezida Kagame nyuma y'isinywa ry'aya masezerano yavuze ko bigaragaza ubushake bw'ibihugu byombi mu kurushaho guteza imbere umubano ubyara inyungu. Ku ruhande rwa Perezida Hassan wa Tanzania, we yavuze ko ibiganiro yagiranye na Perezida Kagame byibanze ku kureba uko ubucuruzi bukorwa hagati y'ibihugu byombi bwatezwa imbere kurushaho. Abikorera bo mu Rwanda bagaragaza ko ibicuruzwa byabo, ibyo bavana hanze ndetse n'ibyo bohereza hanze, ibigera kuri 90% binyuzwa mu gihugu cya Tanzania. Raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda yo mu kwezi kwa 3 uyu mwaka igaragaza ko ibicuruzwa u Rwanda rwakiriye biturutse mu gihugu cya Tanzania bifite agaciro ka $33.75 mu madolari y'Amerika, ni ukuvuga asaga gato miliyari 30 mu mafaranga y'u Rwanda. Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ibyari byatumijwe byari bifite agaciro ka miliyoni 29.97 mu madolari y'Amerika, ni ukuvuga asaga miliyari 27 mu mafaranga y'u Rwanda. Mu mwaka wa 2019 ishoramari ry'abanyatanzania ryanditswe mu Rwanda ryo ryari rifite agaciro ka miliyoni 5 na miliyoni 469 z'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyari 5 mu mafaranga y'u Rwanda. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Mu Burundi abantu babiri barishwe muri komine Mugamba, intara ya Bururi, mu manuko bw'igihugu. Igipolisi kivuga ko camaze gutangura amatohoza ndetse ko camaze guhagarika n'abantu bikekwa ko ari bo bari nyuma y'ubwo bwicanyi. N'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Abantu babiri bishwe bakwije igitigiri c'abantu 4 bishwe mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'igihugu mu minsi 4 iheze. Abaheruka batowe biziga kuri uyu wa mbere ku mugoroba n'umwana w'umunyeshuri na nyina bahora baba ku mutumba Mugendo Ndengo muri komine Mugamba, intara ya Bururi. Abakoze iryo bara ntibaramenyekana. Ico bikoze uwo mwana w'umukobwa basize bamuhamvye mu ngundu y'igitoke. Mustaneri wa komine Mugamba Venuste Ntawombaye yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abo bagizi ba nabi boba bakoranye n'umukozi wo muri urwo rugo kugira ngo ibara rigwe. Arasigura ingene vyagenze ku makuru abajejwe intwaro bafise. Umutekano muri rusange wifashe neza, atari ivyo vyabaye ku munsi wa Mungu no ku wa mbere. Umwana yoba yapfuye ku wa Mungu avuye gusenga, kuko nyina nawe yacaje gusenga iya kabiri ataze ku mugoroba. Abajije umukozi acamubwira ko yigwaye inakuru, hanyuma tarabaza kwa inakuru baramuhakanira ko atari yari, acayibaza ko ahandi yoba yagiye ku wa mbere. Mu gatondo asura arabaza musaza we aho kwa inakuru ntisi kure yaho, bavuga ati ka ntawe uhari. Rero
urumva ko umwana yari yamwishe uwo mukozi kuko wewe yari anahambwe ahantu mu gitoki ariko nyina nawe urumva yoba yapfuye kuwa mbere wewe zigaba twagisanze mu gikoni. Igipolisi muri ako karere cemeza ko camaze gutangura amatohoza, abantu 5 bamaze no gufatwa. Musitanteri avuga ko amatohoza ariyo azokwerekana wakoze ubwo bwicanyi, ahamagarira abanyagihugu kudoma urutoki kuri uwo wese bobona atembera muri iyo komine batamuzi. Mu kibano bahakanye n'abantu babanye neza n'ukuri basenga gose, nico kibatangaje abantu nta gituma babona. Tutari mu matohoza tutohoza ku bantu kugira tumenye uwo mukozi ahageze, hanyuma bikunze tumufate turonke imvo. Abanyagihugu babwira ko bokorera n'amakomite ashinzwe umutekano abenegihugu bagakora, hanyuma na cyane cyane nk'ibintu tugize iminsi tubabwira by'abakozi ko babasuzumisha bakabandika bakamenya iyo bava. Umushikizamanza mukuru wa Repubulika yaheruka gutangaza mu mpera z'indwi iheze ko ubwicanyi nk'ubwo bwasubiye kuba bwinshi mu gihugu. Sylvestre Nyandwi yavuze ko iyo ubwo bwicanyi budahitanye abajejwe intwaro buhitana abanyagihugu ataco bazira. Mu ntara yavuze ko ubwo bwicanyi bwabaye bwinshi na Bururi iri mu bumanuko bw'igihugu irimwo. Yijeje ko amatohoza yamaze gutangura kugira ngo abinyegeje inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi bamenyekane. Ubwo bukozi bw'ikibi bukorerwa abatware aho babasanga mu miryango yabo bakica abo bahasanze. Ahandi izo nkozi z'ikibi zitera ibisasu ntezwa minwe ahakoranira abantu benshi, zigatega imitego ku mabarabara aho ziturira imiduga zikongera zikica abayirimo. Hariho kandi ubugizi bwa nabi bw'abantu banyurutswa. Ivyo bikorwa n'abantu biyambika impuzu z'abajejwe umutekano bagakoresha imiduga itagira imparati. Hari n'abandi usanga baja mu mirwi yitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano, dusanga ari ivyaha vy'iterabwoba bitegekanijwe kandi bihanwa n'amategeko mpanavyaha y'u Burundi. Ubushikirizamanza bumenyesheje ko amadosiye y'izo nkozi z'ikibi yuguruwe, ayandi akaba akiri mu matohoza kuko hari inkozi z'ikibi zimwe zimwe zitarafatwa. Mu kiringo kitarenga amezi 3 abantu barenga 70 baramaze kwicwa muri ubwo buryo hirya no hino mu gihugu nk'uko amatohoza y'igipolisi avyerekana. Amashirahamwe yigenga avuga ko harimwo abicwa n'inzego za leta, yamara ku rundi ruhande leta ivuga ko hariho imigwi y'abagwanyi yinyegeza igatera umutekano muke. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120441991. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Abarundi baba mu mahanga barakoraniye Bujumbura mu Burundi mu ndwi iheze mu ntumbero yo gutora abayobozi bashasha b'ishirahamwe ryabo hamwe no mu ntumbero yo kurabira hamwe uruhara bogira mu iterambere ry'igihugu cabibarutse. Eric Niragira aba mu gihugu ca Australia yatowe mu kibanza c'umukuru w'iryo shirahamwe yabwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije imwe mu migambi ngenderwako irimwo kunga ubumwe bw'abarundi iryo shirahamwe rizoshira imbere. Aratangura atubwira ukuntu yakiriye itorwa ryiwe. Itora ryacu twaryakiriye neza, byatweretse yuko abarundi baba mu mahanga batwizeye, na cane cane bizeye imigambi yacu, imigambi twabashikirije kandi kaba ari imigambi twabonye ko bashimye kandi twizeye uko izoteza imbere abarundi baba mu mahanga. Ico kibanza cariko gihiganirwa abarundi bagarike? Iki kibanza cariko gihiganirwa abarundi bashika 6. Mwebwe muri iki gihe muba mu gihugu ca Australia,
ku bwanyu icatumye mwizigirwa ni nk'iki? nk'uko nabivuze nibaza ko icyatumye twizigirwa ubwa mbere ari imigambi twashikirije, hanyuma icya kabiri bashimye ibyo twararanguye muri kahise, kuko twararose akaryo ko gushikiriza ibyo twaranguye muri kahise, hama tukabereka yuko batwizigiye kuzoba ari nko kubandaniriza aho twari tugejeje ku byo twakoze muri kahise. Murashobora kuducira ku mayange mukatubwira imigambi mufitiye abarundi barukiye muri iryo shirahamwe rya diaspora, abarundi aba mu mahanga, imigambi nyamukuru muzoshira imbere nk'iyi? Intumbero yacu ya mbere ubwa mbere ni ugufasha abarundi baba mu makungu ingene bo kwitunganya, cyane cyane ingene bofatana mu nda, kuko no mu Kirundi baravuga ngo imiti ikoranye. ubwo rero intumbero yacu ya mbere no kugerageza gufasha abarundi baba mu mahanga ingene bo kwitunganya, hama bamaze kugira ubumwe bizokoroha cyane kuzana imigambi itandukanye bazorangura mu Burundi. Hama nciye nja ku migambi twebwe ibibazo bazorangura, na cyane cyane nagomba gukiriza yuko atari imigambi jewe ahubwo niyumvira, ahubwo jewe nzobabera nk'umusuku cyangwa umukozi yakira imigambi bo nyene bazoba biteguriye. Kandi muri iki gihe twari ngaho i Bujumbura, harabonetse umwanya ukwiye yuko abarundi baba mu mahanga bashikiriza imigambi ibibazo yuko bashobora kurangurira ngaha mu Burundi, haba mu burimyi n'ubworozi, haba mu guhingura ivyimburwa bitandukanye, ndetse no kubibika ku buryo bwa kijambere. Eka mbere hari n'abifuza kuzohora babikura mu Burundi babishora mu mahanga. Hari n'abandi bifuza gukorera mu bintu bijanye n'inyigisho, abandi bakaba bafise imigambi yo guteza imbere turisme. Mu ncamake hari imigambi itandukanye abarundi baba mu mahanga biyemeje kuzokorera mu Burundi. Rero jewe n'abo dukorana tukababera abasuku, na cyane cyane mu gukorana neza na leta y'u Burundi, kuko ngene bokoroherezwa mu gihe bazaba bariko barakora iyo migambi. Mboneyeho n'akaryo ko gushimira leta y'u Burundi, kuko yarafashije cyane kugira ngo urwego ndongoye rujeho, na cyane cyane yuko bateguye icyo twakwita indwi yahariwe diaspora, abarundi baba mu mahanga, kandi nkanoshimira cyane nyene cyubahiro umukuru w'igihugu, kubera yarafashe umwanya ukwiye, araza aratwumviriza, araza araduha impanuro ingene twokwitunganya, aranatwemerera yuko leta ihari kugira ngo idushigikire. Mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kubanza kugira ubumwe hagati y'abarundi baba mu mahanga. Ico ni ikibazo nkoramutima, kuko bizwi ko abarundi nka bose batiyumva muri iryo shirahamwe. Ikintu muzokora kizotuma abarundi bose bumva ko barihurikiyemwo ni nk'ibi? Ibintu muzokora ni nk'ibi? Mu Kirundi uravuga ngo umwera uva ibukuru bakwira hose. ubwo rero twebwe nk'indongozi ubwa mbere tuzobanza kumva ibintu kumwe, kandi ndiko ndaraba nubwo haciye iminsi mikeya dutowe, abo dukorana ndabona ko bafite ishaka ryo kugira impinduka, aho abo dukoreye mu ngata bakoze neza tubandanye, hama ahabaye utunenge tudukosore. ubwo rero twebwe nk'indongozi aho dukorana neza, nitwakorana neza nta kizonanirana. Hama mu bihugu bitandukanye hariho uko abarundi baba mu mahanga bitunganije, ubwo ahari utugorane tuzofasha mu guhanura kugira ngo bigende neza. Twebwe nk'indongozi twumvikana neza, twizeye neza cyane yuko abarundi baba mu mahanga nabo bazodukurikira kandi bakemera gukorana natwe. Hari abarundi batari bake bakurikiranye indwi yari yahariwe abarundi baba mu mahanga mu bikorwa vyabereye mu Burundi, i Bujumbura mu Burundi. Abo barundi bakaba bavuga ko abarundi bo muri diaspora bashobora kuba bemeye ivyo batazoshobora kurangura, eka bakaba bavuga ko bemeye ubu kibategeka. Abo barundi mubabwira kimwe? Novuga abarundi baje mu ndwi yahariwe diaspora bari mu mice itatu. Umuce wa mbere n'abafise imigambi iriko irarangurwa, hama umuce ugira kabiri n'abafise imigambi bashaka kurangura, hama umuce ugira gatatu n'abafise imigambi cyangwa abafise ivyiyumviro bavuga bati ejo turashobora gukuramwo umugambi. Jewe rero kuri iyo mice yose ico novuga nuko ikibi si ukutiyumvira, ahubwo ikibi no kudatangura, kuko umuntu adatanguye ngo agerageze akoresheje inguvu ziwe bizogorana nubwo kuba akantu gatoyi ukoresha ukarangura. Rero jewe ndabatera intege mvuga yuko nta kidashoboka, na cyane cyane iyo abantu bashize hamwe. Eric Niragira, umuyobozi mushasha w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga
diaspora murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika. murakoze cyane nawe ndabashimiye. inshuti banywanyi nahaye amakuru y'aka kanya agarukiye. mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe, mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi ry'amerika.